Nziki bivanye n'ibintu biriko biraba mu gihugu bivanye n'iki bivanye n'imibereho y'abantu bityo ntimwaririmbye birabaho canke n'ibintu n'ubwenge bwanyu bwari bugera harya nyene byari bimeze gute birya bintu mu bisanzwe byavana n'imyaka turimo ni imyaka y'amabere asi imyaka yatobeje byari bivana n'ico gihe n'ibiharawe so mvyuka mu gatondo nja gusenga mpura n'idemu zizo zinyisemba zishaka yuko Tailor zikunda ntizimenye yuko je nanje ndaziponda ngo nitabe rendez-vous wapi wobukoro ivyuzi ngo je nsubirane n'umu ex wapi amajambo nyene twayumviye tumewe n'ikintu gigoye gusobanura oya urashaka kumbwira ati irya ndirimbo okay basi urashaka kuvuga ati irya ndirimbo twabiyumviriye ukunye vyagenze kuko akarorero umuntu ashaka kuririmba indirimbo akavuga ati bon ndayiririmbye nisunze iki bivanye n'ibintu biriko biraba mu gihugu bivanye n'iki bivanye n'imibereho y'abantu bityo ntimwaririmbye birabaho canke n'ibintu n'ubwenge bwanyu bwari bugera harya nyene byari bimeze gute birya bintu mu bisanzwe byavana n'imyaka turimo ni imyaka y'amabere asi imyaka yatobeje byari bivana n'ico gihe n'ibiharawe ibintu byawe umva twe nuko twe twatoboreye hejuru Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho muherereye ni Rosani Carbi nkuko mumenyereye kuri microphone n'umutumire mwahoze muntuma kuva kera uno musi yanyemereye muri twa basta bagoye kuronka n'umusi yanyemereye araharenguka inyuma ya kamera ni Ashraf aba amasana masa neza reka ubwa mbere ndamaze ndabasabe nkuko nama ndabasaba kenshi kugira ngo mwame muri update mugume muronka ibintu ku mwanya mugire subscribe share and comment kugira ngo mubandanye muronka ibintu ku mwanya uno musi rero mwamye mumbwira uzomuzanye Tailor ibiki n'ibiki nukuri narumvise ibisabo vyanyu niyo nayo mpamvu n'umusi namukuye iwabo murana ko nanatevye kuza amasaha ageze kure nemeye kugenda kumwibwira ati ndakwinginze uze naje ndamuzanye n'umusi rero yahashitse reka maze ndamushimire wakoze cane kuza boga n'ubundi ntari bigi wanje man reka ndamusarira amaze turamukirize abakunzi b'umuvugizi TV bari bakwifuza banzu bandamukiriza yo abakunzi b'umuvugizi TV ndabaramukije cyane so ni wa muhungu wanyu wa muririmvyi wanyu Tailor DNL click mwamumvise mwamubaza ngo nababeshe gusa ni wa undi nyene yabibwiye ubuhoho n'umusi rero dushaka kwanza bon Tailor ni iki Tailor ninde duhe presentation complète yawe Tailor urumva Tailor nyene n'umuririmbyi akora nyene ku gatwe kiwe nyene yigenga urumva Tailor gisigura umuntu w'umutaye gisigura ko ibintu byose ndabishona bivanye n'umwuga nkora ukora umwuga wo gushona oya bo ndashona bivanye ni hariho nk'indirimbo usanga ziba zatabutse urumva ndazishona fresh indirimbo baratabutse woba warashonye niya ni nyinshi cyane tubwire nk'imwe canke zibiri nanakimwe aho zakwanza uzacira birarura za ivyuzi ushatse kuvuga yuko izo zose zari zatabutse waje kuzishona zari zatabutse umva kuzishona urumva nyine kuzishona none nazishize ahabona atangwe kuvuga cira birarura na gwanza turaza kuzihagarara ko cane turaza kuzivuga ko cane ubu nyageze habu navuga yuko izo ndirimbo zatabutse muri uno muzi sinje guteranya nje kubereka ibiri mu mutima wa Tailor ndashaka kumenya Tailor n'umusore yarize canke yarahevye Tailor yarize yarahejeje Tailor yakurikiranye iki muri Humanité yarize na université mbega Tailor wapi kwe gutize université wabuze uburyo wabuze umwanya uratugora sana sanga tuko turiruka n'ibindi gusa nyene biri nyuma Tailor yakurikiranye iki muri Humanité yiwe Tailor yakurikiranye ico bitwa ite urayizi informatique de télécommunication voilà uno musi natumiye umu journaliste murumva n'ibintu bikomeye cyane turacabandanya ganda wazi Tailor n'umwana wa kangahe muhira Tailor iwabo n'abana bangahe Tailor turabana indwi nkaca ngira uwa gatandatu urumva inyuma yiwanje Tailor yabaye umuhererezi imyaka ingana gute mu majambo make Tailor mutwe wa musi imyaka ingana gute subiza muri kahise je guys je nagutumira umustakangara hari ibintu je ntaba ntitayeho kumenya namutwe ntuzi imyaka afise nshoyi wanje imyaka afise ndiko ndamuharura afise mu maseza
Tailor seseza mutwe wiwe guys aratubesha mutwe Oya. umenga ndamutse sawa nyimbo muzi ni sawa Tailor nafise imyaka ingahe Tailor afise imyaka 21 ro 19 ndakwiza 20 lo 19 zo kwa kangahe tube turumva zo kwa gatatu 19 mars gahunda nagenda dutumiye ene mapo nayo mwumvise none tuzohurira he ni home vibe mwavyumvise nje muzoze musange ku kazi dabatware iwabo dahazi tugenda dukate keke y'umustar Tailor murumva yarabaye muhererezi umwanya atari mutoya imyaka 5 ari muhererezi none ko tumenyereye abahererezi plutôt bafyina badeka Tailor aradeka canke Tailor n'umukozi Tailor n'umukozi vyagenze gute Tailor yitandukanye n'abahererezi vyagenze gute bo haya kujya numva ngo muhererezi ngo aravurukana ngagirane bo we bivana n'ahantu uba warakuriye ingene wakuze umeze iwanyu bagufata urumva twebwe turabana twakuzwe twigishwa guhiga ubuzima urumva nta bintu vy'imikino yahatari yahabaye Tailor ntibigeze bamufyinisha muhira vyarabaye nyene gatoya nyene gusa nyene ntivyari special turabandanya kubibazo vy'umustar wacu sindinjira mu kazi kiwe hey guys ndazi n'umusi baragwana n'abantu narenze kuvuga ko Esther babesha Tailor turacabandanya ku bintu vy'ubuzima busanzwe Tailor akora iki mu buzima busanzwe nta kimwe akora Tailor afise akazi Tailor akora iki Tailor nta na kimwe akora Tailor n'umuririmbyi yica yaho Tailor afise management canke Tailor arimenya Tailor akora ku giti ci vyose urimenya habamwe amasponsor by'abandi ku ruhande mugabo Tailor nta reba afise abarizwamwo nkuko kumva ngo nakabarizwa muri Bounty Boy wapi mbese Tailor arashaka management bo iyo ni ntuze ni secret wanje ni secret anagenda tubwiye hari abantu bashaka kumanaginga sindimo jewe hari abantu bashaka kumanaginga tubwiye Tailor arashaka management sawa abantu ndibaza none ufise contact ziwa oya jewe ndabikubarije ku muvugizi TV bose baza kubibona tubwiye Tailor arashaka yatubwiye Tailor nta management afise siko turashaka kumenya Tailor arashaka management canke narashaka arikwiye tubarire abona arakunda kungayo Jesse nikwije urashaka management management ndayishaka aba manager muri yumvaho muri uyu mungu arashoboye gusa bon twamura kwanza nta kuntu ni gambe ntumye umustar hakagera ikigi umwanya ngana no kutiko turaganira ataradoha kapera reka manza tubwire ingoma imwe twaba tumuzi ko basi tuza kumwibukirako jenze indirimbo ziwe nyinshi natubwira Jotwe ndimbo iwawe no iririmba yose gahera. Kayiririmba ndaguha 30,000. Guys nashirenga ndayiririmba. Oya nakubwiye kayiririmba 30,000. Aha bambwira mpatije kuyiririmba ngo ntayampa nayishenga hama ndayiririmba. Cendonda numu producteur atuvugirize mvuze no kuvyuma. Ubu nyashita ndamurondera atuvugize kuvyuma. Sombwira iyo ndirimbo yitwa gute? Yitwa gute? Ivyuzi. Iririmba. Zana amahera ha. Guys nayazane gama ndayiririmba. Iririmbe. Basha none just amgeneza kaza amafaranga nga genda ndana umuproducteur aze atuvugirize ndirimba verse yambe guys jena mugenda zana amafaranga nyemereye hama ndayiririmba je umufana we nubwo atavyeme basi umuhungu basharampinza je umuhungu arampinza hamukayo aza kuva nga nkubise gusa niyonesha sindababesha yazana amafaranga none ndayicira je ndayizi iririmbe no havumbwira ngo rimikashi ntari mikashi nkoresha jewe nta telefone nifite ukoreshi na telefone mfise deja na telefone mfise oya c'est très bon suzoyironka nta nakimwe aho gacenja kuri bata kugura gahini byose no mukama transmenda iririmbe nani turavugana nyuma y'ikiganiro mwavyumvise aho go turavugana arambesha oya bo je urabona guys tutavugana kwibabwira umustahabesha nta mahera no tangira kuri kamera abo cumengo no kwiyemera bimaze gukora benshi nakwiyemera abakunzi muvugizi TV navyo bavuze ko wiyemeye nayampe nimushigikire bayampe turavugana after interview reka rero tubandanye n'ivyatuzanye nga nenda vyibagiye kwanza ndashimiye umuntu yikisanye bukije na dutangurira ndamuhaye biza ahantu aca yiyumva
natubwire natubarire naje ko nagorora umuhogo. So mvyuka mu gatondo nja gusenga mpura n'idemu zizo zinyisemba zishaka yuko Tailor zikunda ntizimenye yuko je nanje ndaziponda ngo nitabe rendez-vous wapi woba ukoroye views ngo je nsubirane n'umu ex wapi woba ukoroye views songera Mwabimvise indirimbo reko ndavuga ko nzi je nuko yanyimira shadayiriye iyo ndimbo yitwa views. Bon iyo ndimbo mbega iri kuri channel yiwawe iri kuri channel imeze gute? Ihangiro TV. Ihangiro TV ni channel yawe cyane? No, si channel yiwawe. yari channel ya management nahozemo. Okay. Sinoja mu vya management kuko ndayigiyemo hari ahandi yamanje guca niho rero tugira tuja. Tailor ndamuzi ku ndirimbo ya mbere yitwa Cirabirarura. Cirabirarura harabaye ibihuha byinshi iki niki. Cirabirarura ni indirimbo yiwawe ni indirimbo yande muri barya batatu. Kwanza mperuka mwari batatu nivyo nimba ntibesha. Twari batatu. Vyagenze gute mube batatu? Vyagenze gute mwiyumvire kuba batatu? Kwanza manzi twishure ngaho ndaza kuba kindi hanyuma. Vyagenze gute kugira tube batatu? Kumengo ni big story. Ni story ndende. Guys, agishika ngambwiye ati ntumbaze ibintu vya timucira. Rero nivyo shaka ko tuvugana kuko abantu bose nico kibazo dufise. Natubwire timucira yaje gute? Timucira kandi ntutubeshe ntuduhishe utubwire buri kimwe ca timucira. Gusa kwera umengo ni birebire. Ego nyene tubwiye ingene yaje ntagorane. Timucira ukungene yaje yari musanzwe timucira yagira itangure turi babiri na Pinava. So timucira atanguye kwa featuring no vyata nyene yatanguranye kuko ntitwashoze tuvuga ati tukiya dukorere bo byatangwa ari featuring yacira birari yaje na Pinava mu nyuma rantaga bizamo nyene kubera naciye anafatirwa n'ingwara kidogo ndumva gahengwe nyene turaja muri studio turakora twumva umuzigo nyene ingene usohotse ingene abantu bawakiriye tuvuga ati reka dushinge band. Indirimbo yanyu Cira ikiri muri studio itarasohoka harabaye ibihuha byinshi bivanye nuko c'est vrai abantu mwagira mu ikorane bari bazwi ntibari bazwi ku muziki bari bazwi mu bindi. Ivyo bindi sinsimye kubivuga kuko naje sinari ndabazi kubera umuziki gusa nari ndabazi bari abantu bazwi cyane mwari muzwi gusa ntimwari muzwi ku miziki kandi iyo ndirimbo yari indirimbo yari ishashaye abantu benshi bari bashaka kuyumva. Ndashaka kumenya Tailor Lantag mu muziki Lantag ni Lantag nyene na Pinava mwoba mwamenyekanye kubera iki? Ni igiki catumye mumenyekana atari iyo ndirimbo ko mwari muzwi nk'abantu mugendana muri batatu muri crush cyane? Bo usubiye inyuma gatoya nta kivuze burya twahereye kuva kera dutamba ama dance moderne umva ubugenzi bwahereye kuva kera. Nivyo shana nanje nivyo nende bazi mu ma dance mwarageze no gutamba muri eneje nimba ntibeshe twatamvye henshi cyane hatandukanye. Kandi shaka ibintu naco urumva n'aba big friends nyene urumva nyene n'abagenzi nyene ba hafi kubera nyene twarakoranye muri quartier imwe. Nyabisindu kumushasha. Ari kumushasha. Uri umwana kumushasha? Je ndi umwana kumushasha. Niyo mpano wayikuye? Nanje naho nzi sindavyiba. Muhiri wanyu ari umuntu yoba yakuze aririmba? Muhiri wacu. Canke ni ugomba ubaserukira? Umuntu yari yakuze aririmba yari sokuru ko yakuze ari umuraperi. Guys agira tubeshe je kandi murazi ko nakunda abantu babesha gusa nakundi dupfa kuvyemera uko neko tutamuzi dupfa kuvyemera uko nyene gusa aratubeshesha sivyo. Hama ndashaka kumenya irya projet ya Cira yari projet yande? Bo projet ya Cira yari projet ya Pinava. Pinava caza kukwitura wewe muririmbana. Mbega Pinava yaramaze kuja muri studio canke nawone ryari ryambaye game muri mwebwe batatu ninde inspira abandi kugira muje muri studio? Ninde yaramaze kuja muri studio akabona ati muri studio bigenda uko iki niki vyagenze gute?
bo umuntu yaramaze kuja muri studio yari Lantake kata ndimbo yewe nimwe twari bwabonye sanzwe yongera ko izatangwa ku ma bluetooth sinzi gusa hari imwe yari yarapostinze Lantake wavyumvise bifu oya nta bifu nawe nyine indirimbo zango zaja ku ngo arabizi indirimbo ushaka kuvuga ko indirimbo zo yaje kuzikora kugira zibiza bluetooth si zose aravuze nabi si zose Lantake indirimbo yakora bwa mbere ikintu ca bluetooth ntiyari bwaciteho sana kuko vyari bimwe vyo kuri YouTube vyari bimwe vyo kuri ngome niho navuze YouTube yavuze bluetooth guys navuze bluetooth yavuze bluetooth basha nta so gukosha bibaho canke gukosha ni gukosha nivyo canke gukosha n'amakosa barayakosha canke barakosha n'amakosha barayakosha n'amakosa barayakosha guys duhure muri commentaire nindi bavuga gute n'amakosha barayakosha uraza kuvyandika canke n'amakosa canke n'amakosa barayakosha canke n'amakosha barayakosha ni gute aho hinduye mwiki ubuze n'amakosha barayakosha canke ni n'amakosa barayakosha bavuga n'amakosa barayakosha canke n'amakosha barayakosha oya n'amakosa barayakosha none gukosha ntibivuye mu makosha si amakosha bakosha reka narakimwe baraza kukubwira muri commentaire hariho abumva ikirundi benshi kandi bakizi muri commentaire mu ntinyuze umustar wacu karama so hama icya kabiri naco mbandanye kuco nako ndavuga Lantake ikintu cari gihari Lantake hari harawe Facebook coco turagitahura harawe Facebook YouTube urumva ndibaza ntiyari bwabimenye sana ntiyari bwamenye YouTube kibaho basi ntiyari bwabimenye sana je nakuze YouTube nzi ko tuyirondera ku indirimbo Lantake ngo ntiharuze YouTube reka kuduteranya uno muzi araza gusi kwizigura sinababari n'umusahano wagwana sibagi igituma uriko Lantake urumva no mu big friend ubu natabona mu big friend oya nabivuze kuvuga bwa mbere kandi Lantake ndabateranya shabara kundana n'ukuri Lantake arabitahura habwo wewe Lantake ari ikintu muva n'umugenzi wanje nyimba tacho mufa gender sabaza kuvyandika muri commentaire jewe Lantake vyandike mon frère uze kuvyandika kataco dupfa vraiment canke tugipfa gusa job giwanje nta na kimwe vraiment dupfa ahubwo big 5 so urumva rero indirimbo yagiye gupostinga kuri YouTube n'indirimbo gusa sindayibuka turashaka kwirondera kuri YouTube canke nta niyuzizi indirimbo yakoranye n'umuririmbyi yitwa Del Coco Del Coco baratambana none ni Del Coco nyine indirimbo ya mbere mwayikoreye muri studio kwande indirimbo ya mbere yakorewe mu nyubako za NB Music ikorwa n'umuproducteur yitwa Land Pro ndamuzi kweri ubu nyasiga sinavugira korera muzohabaza abahakoreye hama ndashaka kumenya indirimbo ya kabiri yaje oya inyuma iyo ndirimbo igipostingwa kirabirarura harimo amajambo atagira indero menshi nkoresheje terme nziza amajambo ntiyarafise indero amajambo nkoresheje terme mbi mumbabarira abantu mwayanditse abantu mwayiririmbye mumbabarira none ndakubaza amajambo ntiyarafise indero yarimwe amajambo akora ku mutima abantu bakuze badusumba siko yarimwe amajambo dimwe ameze ukuntu atari amajambo twari tumenyereye yari amajambo n'ukuri sinzi ukuntu nobivuga ndashaka kumenya arya amajambo byagenze gute mwayiyumviriye gute arya amajambo nyene twayiyumviriye nani amajambo nyene twayiyumviriye tumewe n'ikintu gigoye gusobanura oya urashaka kumbwira ati irya ndirimbo okay basi urashaka kumbwira ati irya ndirimbo twabiyumviriye ukubunye vyagenze kuko akarorero umuntu ashaka kuririmba indirimbo akavuga ati bon ndayiririmbye nisunze iki bivanye n'ibintu biriko biraba mu gihugu bivanye n'iki bivanye n'imibereho y'abantu bityo ntimwaririmbye birabaho canke n'ibintu
n'ubwenge bwanyu bwari bugera harya nyene byari bimeze gute birya bintu mu bisanzwe byavana n'imyaka turimo ni imyaka y'amabere basi imyaka yatobeje byari bivana n'ico gihe n'ibiharawe umva twe nuko twe twatoboreye hejuru rero amatwa asumira ngo irya ndirimbo yavuye ku ikintu cabenspire indirimbo yitwa yo murayibuka ivyo no gufata no ku yo ivyo ntavyo nigeze mvuga guys ivyo amatwi yanje yageze kuvyumva jewe sinigera nza ngaha anye ntafise yo nakuye ibintu iyo ndirimbo okay basi ntaco sawa wewe ufise iyo wabikuwe basi yavuye he basi none twaguhamagaye kugira ngo simvuge yavuye muri twebwe nyene amajambo yavuye muri mwe yavuye muri twebwe nyene none bijya bijambo mwabikuye ndabasavye nta bijambo okay tubwira igitaro ciwawe basi ndakubaza irya ndirimbo ni pinava yanditse yose canke wese yari yandikira haririmba yaje mbiriza ndakubwirisha je nta gitero c'indirimbo ya kera wombwira ndirimba mwavyumvise urabona umusi wa mbere ndamubwira ko nzomuzana kandi ati uzoduha kapera yacira birarura ni izina gihora he yambwiye ati jewe sinshobora kuririmba cira naho mutumira muri concert cira ntiyo yiririmba adashaka kumenya kwe kutoririmba indirimbo mwakoranye n'irya brand ya kera yawe ni kubera nyene vyavuye ubu hari bishasha bavuga ngo passé présent ubizara kweke ubu tuko tudandaza imizigo ihari ubu turi mu vya kera ibyo twarahejeje kuyidandaza ivyuzi zayo zarakwiye ko waturirimbiye ivyuzi ubu naho kanga bose kuririmba si ya kera ino n'ivyuzi si ya kera si ya kera vyatara ngacira birarora ugiye kuraba niyo 2024 ubu tumi 2025 twatangende mwaka cira birarora mugabo nawe niyo mu mwaka kangahe 2020 oya 2023 n'ukuri je ndibaza ni 2020 2020 ega ndaharambira haha 2020 none ko gutoyiririmba ntuyibuka simwe mwayiririmba ayo nibuka je ndayibuka ado bajamba rimwe sawa baririmbe je bike bijabona bitisha bukanwa kanje nta na kimwe ipu tubandaye nanje makweshe navyo novuga okay irya ndirimbo inyuma ya cira birarura haraje indirimbo yitwa Gwanzu yavuga ngo ngo mukizu sindayibuka zunza abana bari hayi umvizi ntwaririmba irya naye vyavuye irya ndirimbo kwanza ndira yandi iyo ndirimbo umwe usandika aho wewe baguhasiye ukorera ko hama uca ugenda ukiporera aho nyimba wiporera mu kabare hama kandi basi ntaco Gwanzu turirimbira basi voice yawe Gwanzu abana n'imvura mu kizu mutambishe fresh ureka ubufu vyo mbabaza mbonye bamucikanye agacupa ndagasoma fresh umwana nkamuraba keje kuko iyo ndamubonye nkura ama stress ngejeje ngaho ibindi biri nyuma umuntu X ntavuze asha turabashirira link muri commentaire inde umviza ndabwire ntavyo mani kagenda yituriribiye yose edega ntirahera dore no gaho ruhejeje numva ko no kwibagira birimo waranayibagi nega imyaka abasitari bugamana yani je urabona indimbo zabo sizi wanje gusa ndazizi kubera kuyambe gushika niyagira soro bunyene ndayizi bibaho gusa vyemera ko ndayizi bibaho urumva twe dufise ibintu vyinshi mu umufana wawe umufana wawe ya chance miro yasiki turavugana no baje guys n'umufana wiwe vrema ayasigiye yibwe turavugana none irya ndirimbo Gwanzu ntiyaduze cane nkacira mwoba ivyo uravyemera ariko ntiharawe cane nkacira ntiharawe cane kuko cira ashami n'iki gisagara ca Gitega yari teje uruhagarara ahubwo nyuma ya cira narigeze kumva ibihuhusi bavuga ko bazobafunga irya ndirimbo atandera igira iki niki vyari vyo canke barababeshera bakubwira ko bazodufunga navyumva ko barabivuga kandi hariho n'umuntu umwe muri mwebwe yarafise ubwoba sinzi ko ari uwayanditse canke mwese vyari ivyo bihana mwe mwavyumvise ko bazobafunga cane bone ego basi vyaravugwa mugabo urumva ubu bari abanutse bashobora kuraba video indirimbo yakorewe video urumva y'irya ndirimbo nta bitera soni birimo iyo video manager ndaza gusanga kuyiraba nta bitera soni birimo kuri page yanje pinava kamaro zo kwandika pinava kamaro kandi n'amajambo nta bintu vyatari birimo yo amajambo yoyo nta bintu vyatari birimo vraiment nusinonka ariko numvuga vyatari birimo none nigiki uri kuraraba ko irya ndirimbo yacira n'irya ndirimbo ya
ya Gwanzo kubera iki Gwanzo itamenyekanye nka Cira mwe bamwe baza ko ari kubera iki bo ega ibintu birashika kandi urumva aho ivya mbere vyari biri bo swa tuyizera yuko bizoduka kurusha bimwe vya mbere canke bikamanuka urumva umuvuduko iryari izananye ntivyari guca bija hamwe n'iya kabiri ngo bigire umuvuduko nukuri kw'Imana irya ndirimbo Gwanzo barayikoreye ama challenge menshi nakunda kubibona kuri TikTok ya Lantag barayikoreye ama challenge akana klasa iki irya ndirimbo ngo challenge yakoreye wewe wabonye challenge z'indirimbo yagisohoka yitwa Bayamuhonga yiwiwe nivyo nivyo nari nihenze none George kintu nibaza yuko itavumye ko hahitarimwo amajambo nk'aryacira yavumye kubera so nanecira biramugana nta majambo mugende kuri YouTube ya mbe ninde Kamaro Pinava Kamaro muyirabe iyo ndirimbo Cira birarura muzoza muri commentaire mubimbwira ibintu vyarimo muzobona barayiraba nta na kimwe araza kuyiraba gusa ico nzi co nta bintu biteye isoni birimbo ko ni indirimbo yakorewe mu butambiro muri boîte yakorewe muri boîte Cira birarura na Gwanzo korera gwa muri boîte Neko kimwe mwa prefera muri boîte indirimbo zanyu zo bo muri sanje ugitangura umuziki irya niyo ndirimbo ya mbere twahereyeko ugitangura umuziki ubanza kuraba we nta bintu vyinshi wiyumviye ahubwo wiyumvira ati reka nyarutse jewe ndabaho igikorwa kiduke banze ndabe urumva yari gutestinga irya ndirimbo kumwene twayikora tutiyumvira yuko n'abantu bari mu magarama canke muri yoba ko batazofana imenya vyari vya bindi nyene vya kera tuvuga ati uzomenya ku mushasha nyabututsi ndango nyabiharage twavuga ati reka basi tuzopfe dusize indirimbo tuzovuga ati banaka bararirimba ko muraja gupfa kwera ibintu bariko bararirimba oyazo gupfa turiko turaraba mbe ndakubaza irya ndirimbo zibiri ninde ariko araba managinga mwari managinga hagati yanyu numwe yabikora vyari bimeze gute manager wanyu yarinde bo manager wacu bari benshi cyane hariho Kerikizi ndibaza bose baramuzi Kerikizi akabaho Kevin manager Kerikizi yafasha ama video ndibaza Kerikizi oya bo hariho amahera yashobora gushiramo ibintu bikenewe ba Kevin manager bose ba Didier Tiger bose barashiramo imitahe bafise tukakora ba Bruno bose nyene NB Music naho nyene hari ivyo nyene yashiramwo yaradufasha audio ikakogwa ba Land Pro bose barashiramwo ibintu vyinshi none ubunye ko amazi imisi mbona Pinava umengo hari igikorwa afise wenyene Lantag hari igikorwa afise wenyene wewe sini gikorwa kimwe ufise ibikorwa umenga bitatu uri wenyene hari igikorwa kimwe wasohoye nikindi kigira kije hanze nikindi uri kurakora ubu ntiwasezeye muga ndabizi sivyo nivyo sinasezeye je ntiwasezeye ugiye kubikora muga bivyo bikorwa ndabizi biriho ndabeshe canke simbere ibikorwa bigira bisohoka sindabizi ibikorwa bigira bisohoka muga ndazi hari igikorwa kimwe kigira gisohoka kimwe kandi hari n'ikindi gikorwa kiriko kiraja gutegurwa muri studio ikindi gikorwa bona ama featuring nako nkora featuring y'undi muririmbyi murumva ko akameye cane je yanambwiye ati reka ndeke kubivugira hejuru tuza kubibabwira undi munsi none ndashaka kumenya kandi ntuduhishe n'ukuri tubwize ukuri mwapfuye iki n'abajya ahongo batatu kugira mutandukana mbese mukiri kumwe mwarabona ko muzotandukana ivyo navyo ushobora kubona mwapfuye iki kugira mutandukana bo kugira dutandukane jewe ntatubeshe ndakubwiza ukuri vraiment je nakunze amahera wowe wakunze amahera nagiye kora bo batabizi ce barashavura bice birabashavuza kandi urumva hariho n'ikindi kintu caduciye intege kuri video twariko turashutinga indirimbo yitwa Bayamuhonge mbe yarasohotse canke indirimbo yaritanguye kuvuma iri ku ma challenge indirimbo ntiyari bwasohoke mbe ndakubaze Bayamuhonge yari iwanyu canke yari yarantage wenyene yari yatwebwe turi batatu reka je nziko Lantage rero nakindi gikorwa kora wenyene kuko nanzi ko Bayamuhonge ari wiwe wenyene hari ibindi bikorwa biri inyuma agira sohore
gusa sindabizi urumva nyene ntavyo nitayeho so hama nyene ubu ntukimwitaye ndamwi kandi wavuze ngo ntavyo witaye banza gukurikirana ivy'iwanje oya ntukimwitaye nje kumwitaho gute kandi nanje reka je ndiko ndiyitaho niko nitaho je usanga nawe kwitayeho merci beaucoup abakwitayeho bose urabashimiye ndabashimiye cyane jemo kunshimira usigaye transmire yanje ivyo kumbwira merci ntashaka tubanze duheze icatuza hama nyene ico gikorwa cabaye amuhonga bivanye nuko nyene video zaciye zitakara vyaciye biduca intege ababosi bagenda baratuva inyuma bavuga ati abapetwe ntabuseriye bwabo urumva ntibabiharura basi ntibabitahura yuko ingorane yavuye kuri direct bavuga ko yavuye kuri twebwe uwo mu director yarinde director yari yavuye Bujumbura oya ndamuzi umudirector wenda azi kuvuga umudirector yitwa Dax yari Dax umudirector yavuye i Bujumbura byasaba yuko akamera iyo video mwe amafaranga angana gute bose nzamahera Kevin yari yasohoye nenda kubaza Samera yari yasohoye byose hamwe na clip irimwo byarashikomeye nka Emilio kuko abantu bose bari baje muri video yabo wahehe nyimba yari ubuhita ari karorerera nyimba yari waje kugira iki ndibuka yuko baranyoye mu mahera avuye nyene kwa Kevin abashaka gufungura bagafungo ndashaka kumenya muri mwebwe batatu ninde yagirizwa ikosa yo kwirengagiza ico gikorwa mwarimwo hama mugahomba nkuko mugatakaza uburyo bwinshi ku muntu yabize akaba managing kosa yamena kuya kujya avuye kuri director anakubajije mwe muri mwebwe batatu wewe Pinava na Lantage ninde yagirizwa ikosa ryo kwirengagiza ico gikorwa mwari mwashize ati uzobidukurikiranire iki niki ninde nta numwe guys kuko ubizana kwere ko twese twari yakabesha ndafise video iri hano zoca ndayibishiramo yaramuvuze namuvuge nana muragishira namuvuge je nawe navuze yaramuvuze nawe navuze basha yaramuvuze reke kumpaririza ndamukwibutsa nawe ndamukwibutsa ninde yari yatubwiye ati ndabateranye vuga nta kimwe areka arabikurikirana araza kuvyumva reka je ndeke kubivuga ngo cyangwa ndamubesheye iyo video irahari nimba ntari Ashrafu wacu atayitaye tuzogashiramo ikiganiro kiriko kirahera mu murabi ikiganiro kiriko kirahera tuzokenseramo muce mu ako ndagafise neza yavuze umuntu bavyagiza ko yari yavyirengagije gusa sanza abesha nenzi ngo ntabesha no muri twe dusiganya atabesha ndone nga ahengu yaranyigaramye arabesha imbere ya kamera gusa naco ndaza kumutanga wabinyemereye uza ndaza kubishiramo ntabyo navuze okay vuga ati yego ntaco niyagiriza okay wavyemeye uze kubishiramo mana ndakwinginza Shafu nawe yarabitaye uze kubishiramwo sawa guys ndaza kubishiramo muraza kubibona just mbere mwe muze kweza video muraza kubibona video iheze okay urumva rero warafise kwaje kwafatira amasanamu mu direct niwe mu bintu bisanzwe mu direct yaje gukora ikintu navuga ko saho sinumva ingorane ko yari yashitse none bigenda gute video zitakaye naje miko zafashwe tubona bakazisavinga tubona suggest David usanga amana yari ntimunazifatisha ya kandi na manager niho yari imana ishimwe kwe niho yari hotel mu director yashikiyemwe niwe yayirishe apare niwe yiteretse wenyene kubera yo maranje just this Aisha sije ndanabipfuza ururimi rwari runyereye ntimuzontegere go mumbazi ivyo ururimi rwari runyereye kwe kwanza abakunzi mu mvuga Steve twabarambiye twe dutumye mustanga aguma aririmba aya kuririmba yindi akapera kuririmba vya bivana na akapera ushaka iyo ushaka je ibintu vy'indirimbo je ko nari umuririmbyi je yo ndumuririmbyi natubwira so bamwe bambona inyuma abandi bakiruka bamwe bambonyerega banyika nk'umusakanyika hunga rega je ngwira nk'amazi yo muri Tanganyika no nyiharaze kuko je ndakurenze ndi wa mupete w'igitega ngoma nambuka batega imitego yabo nkagoma ndayisimbuka niga ngo mucumba cubwa kiramaze ndaguheni stilo wandike ku rupapuro uraze mu gucana biva muri servo ndagutema umuvurazi muri mind minduka kujya ku ruvu Tailor mumvise kimwebwe
je numvise uruvo akanyuma konye Nagutaburiye bayitwa rap machine. Yo bo yo ati rap machine ndayikomeza gose wari kumvamwo amajambo makeya gusa nyene none bandanya aya reka kutwicisha imu reka kutwicisha ndumva ibintu byaryoshe tubwire none tubarira iyindi katubandanye n'ibintu none tubwire je nibashimiye nyene Jesse ndashima abariko nibashimiye deja Jesse ndashima ubwanje abariko baradukira karana washimye ko wavuze yuko umvise nk'urupfu umusanzu nago canze wancanze kwere ntubeshe none washaze umva nashimye shaka kumva canze ahubwo nagutabuye nanaguhejeje shonare urumusonyi ngo yanamana yanje Tailor guys ndacari muzima ntabura ntwara arafise ntwara niya nawe ndacari buzima auto turaca bandanya ndashaka kumenya Tailor uganda kubaza ibindi bibazo nawe mbaza ibibazo bitatu oya mbaza ibibazo ushaka nta bibazo mfise byo kumbaza okay kuko muri uno mwanya nije naje mbaza none nyene gusa nawe mbaza ibyo ushaka oya ivyo nta vyanditswe ndakubaza gute kandi ntari umujournaliste rega umuntu akubaza se umuntu nenda kubwira umbaza ibibazo ushaka oya urimo nta bihari sawa reka je ndamubaza je ibibazo bisenza yo asha reka tubanze tubandanye Tailor arafise indirimbo yitwa imwe nababwira konzi ivyuzi imwe atangwa kuduha kapera yayo irya ndirimbo wakoresheje umukobwa w'Igitega canke Bujumbura mbo usanzwe mukobwa no w'Igitega je namukuye Igitega vrema ndiko mvuga aho namukuye none noca nza kuvuga ko ari umunyabujumbura kandi ntamukuye Bujumbura gusa si umunyagitega namukuye yaje kuvisita Igitega sawa rero urumva je mparoyeho namukuye urumva je mu bisanzwe kuja gukorana clip no muntu simbanza kumubaza yava ahubwo nuko anyemerera tugakora ubona ko ari présentable muri video gusa uragana sino canja kumubaza ngo iyo uvuce Igitega nzima urya mukobwa nawe ari présentable abandi bose ntibari présentable oya bo Jesse ninya ko bivuga abakobwa benshi b'Igitega muratinya ico bitwa kamera yo muri clip musanze niba abademu bya Tibo zoze dukora clip ukuntu uko ugazawumva ngo yangumira bayibonye bonyica mama yonyica ndabeshe none kandi nawe ndazura bize uzawumva ngo mama ngumuhira ngo yonyica ashafu niwe mbere cabona ubu sindi kuri kamera muga mu bisanzwe je ndiko mvuga ku ruhande rw'iwanje je ndinze ndaguhamagara je ndashobora guhamagara ati ngo dukore video nkabona yuko utaha muri wanyu cisha ngerageza basi nyene kwiyubara nkakoresha ibintu bitahuritse pani ibintu vy'urukoza soni ibige bintu mwakoze biremewe n'amategeko ariko umwana yari yikwije ari nta mpenero zari yambara sinzi je nukora je ntahena je sinzi impenero zari ahubwo rero wewe sindi umukobwa be respect wewe uri kuranyamamariza imizigo niko nobivuga je sindi umukobwa uri umukobwa none guys avuze ngo yari yikwira je mu kwikwiza kwiwanje mbabona umuntu ko yambaye impuzu itabonekesha amavi twerumva duharura vya bindi bimwe vyo hanze usanga n'amataka ari hejuru ibiki usanga yambaye agahozo ko musi nawe urumva yambaye ijipo nako none mugende iri kuri chano yande bazo kwandika views by Tailor DNL musanzo YouTube yari yapostinzwe ko yarahinduwe itsina ubunyimba yitwa mabantu hashed. Okay, muza kuja ko mirabiyo ndirimbo tuzora commentaire mumbwire vy'ukuri ko mukobwa ntamurenga nakoko uwo mukobwa nako nakosa fisi uwo bariko barakora ndirimbo ko ndamubeshe canke navuze ukuri mbega yari kwambara impenerezo gute kandi afise yataha bajye bose bambara impenerezo ushatse kuvuga ko batamwe barabara musanzwe rega twebwe gusa kwanza deja wanze kutubwira katari impenerezo umva ari impenerezo gute urumva bo bavuga ati biragoye yari yaje basi ndiko ndaraba yari yambaye mu byo tumenyereye muri abo baririmbye bo hanze ibyo abakobwa tuba tumenyereye bakoresha ubushatse kumbwira ati je wewe niho yari yambaye je ushatse kumbwira ko wewe utofu nkoresheje bijya vy'amantuze vy'amakanzu maremare hariho amahore usanga oya je urumva ndakubwiye nk'ubu dufate je kubivanye umbwira ati shaka uzo kwambaye nka kurya ko mwivyuzi
nkavuga je nukuri ibintu sinobishobora ibintu by'abakobwa birangora kwambara wombwira ati were ntuwoshikirwa imvira mu video ya ni soko yo biguciza muragumana isoko yawe ndahetse guruba bisaba bigenewe je rero shazombwira ntivyo nambera mpebe ndekure vyo kubera kandi gashaho umaze kumbwira kuzuru kuba bikubera vyo kubera mugabo umaze kwanka jewe style ndakubwiye erega jewe nije abari nye n'imitahe ni wewe rero ntegeka ivyo nambara mbega kubaza harya murya ndirimbo ivyuza umukobwa waramurondera ivyo yambara umukobwa nje sinzi kubesha kuri imbere ya kamera umudemu abese ndabivuga umudemu ntavyo kwambara namurondereye umudemu kweri yaramfashije avuga ati Tailor ndagufashe byose arirondeye aya ntihari umu ex wanje ari umugenzi tunye nuko nyene nta birenze ashaje akabeshi ikintu na kimwe ndabivuga byose tugira imana biza gupostinga kuri izo social baraza barabibona na cane cane nenda kubaza waraprefera ko indirimbo ukoze meme naho boba bagufashije bazipostinga kuri channel y'undi muntu vyarakorohera vyarakuryohera wifata gute kijya gihe twishakira hiti bisatsi waravyemera uvuga ati none gahemwe yashizemwe imitahe je irya ndirimbo nta mahera igihumbi yigeze intwara byose kandi byose vyagiye gukorwa byose twumvikanye umva se nayo gucanja guhindura amasezerano mu nyuma ngo indirimbo postingwe kuri YouTube yo ubuhoza umuntu akavuga ati ngoma ndakumanaging ariko indirimbo ziwawe ni ziwanje wewe akazi zo ufise nako kuririmba gusa nzokwambika nzokora buri kimwe ariko indirimbo ziwazo ari ziwanje uwo vyemera none muri ico gihe nanje umva nabandi ko nkora gute ndakubajije nanje ndakubaza ikibazo kishurwa n'ikindi kibazo mu bisanzwe je ivyo navyo nakwemera ubu rero ushatse kuko nivyo nahunze YouTube yiwanje bariko barayiraba fresh ikirakorwa kandi hariko n'indirimbo kirabandanye ko indirimbo yitwa Ntandero mugira indirimbo yitwa Ntandero tugira indirimbo yitwa Ntandero mugira bivanye nabona ko ndabwira umvana mubari ko bwandimba nafatiye mu bwinshi mugabo abo vyega barahari abo biraba barahari jewe mu kibanza canje ndimwo wapi acho dufa basi nyene deka nabiga je nacho dufa mu bisanzwe indirimbo iyo channel yitwa gute bagende kuyiraba bagende subscribe Tailor DNL baza guca bayibona indirimbo niyo musanzwe ni nko guhanura abantu babagenzi tugendana atarabagenzi badukorera ibintu vy'ibisanga mwavyumvise mugende kwa Tailor DNL mugire subscribe share and comment na like ntimuyibagire mubande muteza imbere umwana wacu umwana w'igihugu umwana ashaka mu misi tuzaba tumusaba twifotozanye iki murabibona azara umustar je nije zadakwakira suje igitega kuko ndazi mu misi no mugunga gitega uyivemo basi nitwagutumira igitega je nije uzotangura kwa nzoguma hanyine basi niwatera imbere cyane kurutaha uzome ikiganiro uzovyemera ari ibintu nzobibibutsa murabibona ko wavyemereye nzobimwibutsa uzovyibuka ko nzi abantu nibagiye nivyo mu myaka yahera byose ndavyibuka tubwire igisanga ca mbere timu wahoramwo yagukoreye ukifuza kuyivamo igisanga ca mbere nuko kanza ndabihevye jatubwiye ngo ntashaka kubesha imbere ya kamera natubarire ndabihevye tubwire nivyo mu kindi kiganiro kandi urumva nyene amasaha ariko aragenda ahandi hantu nkeneye kuja mwavyumvise atangwe kunyikura ati nturi level yanje ndabizi kwera gusa natubwire n'isi ibintu bisanzwe tubwire ivyo reka tubihore gusa ndemere kukubaza ibibazo bitatu vyo mu buzima busanzwe kwanza iminsi yose je ntumye mustanda wazi ibibazo bitatu vyananiye abandi nabitora ivyo bibazo bitatu vyose ndamuhambiye dodimi byambwiye 30 ngo ntiyokorora dimi ndamuha 30 mugamwe ivyo bibazo bitatu hagize kimwe kimunanira nta n'ijana ndamuha muranyumva ngo amazina wazi kwanza ngo aracari karariko naho yanse kutubwira ntaco mw'ivyo bibazo reka nisho ndagishiremo Tailor n'umustar w'Igitega ku mugwa mukuru wa politike ndashaka Tailor atubwiye Tailor akunda gufungura iki Tailor ntavuga ifiriti kandi ntavuga inyama
nta nyama ndiko ndavuga. Tailor arakunda umuceri n'ibiharage gaca ushirako nico bitwa imyumbati nyene, urumva nyene imyumbati ikaranze bien yafashe amavuta. Tailor Hama ngaca nkunda n'ivoka, sinshobora gufungura ata voka ndiko ndarya, vyarananiye. harya imbwa urafungura Desive. Okay, ico nico kibazo ca mbere. Okay, ikibazo ca kabiri, Tailor n'ibihe bintu vy'ibiyayuramutwe anwa? Bo Tailor ibiyayuramutwe anwa. Anwa inzoga. Zonyene. Tailor anwa inzoga. Ndisi. Tailor anwa inzoga. Agira imana tuzohure handi hantu ariko aranwa ikindi kintu. Nzoca ndamufata video ndayibazanira. Gusa sindabimuzi ko vraiment gusa Tailor araborerwa canke Tailor aranwa kigerera. Tailor. Tailor aranwa akaborerwa muga Tailor ntuzomubona ariko aratembagara. Nico kintu yirinze mu buzima. Tailor n'umubosi kwera aranwa akaborerwa. Ndanwa akaborerwa. Tailor anwa brarudi canke anwa marike. Tailor. Canke amashampanye bibaho. Tailor abesha Tailor yinwera ububesho. Ububesho nibwo bunyubatse. Mbega ububesho nibwo bupeti amse. Burya nibwo bitwa ububesho. Tailor akunda gusohokera muri boîte ya Gitega. Tailor akunda gusohokera aho bitwa aya. Je simbesha nko kwansavye simbesha Tailor akunda gusohokera aho bitwa muri Mystique. Mystique mbere ho boîte gasindabizi. Boîte Iyindi boîte aprefera ni ya. Indi boîte mprefera ni XS. Asha XS mana nje nta muririmbyi numwe w'Igitega adasohokera muri XS. Nko hamenya. XS ndakunda cyane. Wakundira iki XS? Ndakunda cyane bafise amantuze meza, ama service meza. Asha. Kandi ca kabiri hacapfuza ari umugenzi wanje twakuranye. Usanga n'ivyiza byinshi vy'Imana. Asha. Vyiza vy'Imana niyo bibarizwa. Ivyo vyiza vy'Imana mwegere Monsieur Tailor bibabwira. Hamare ngo baninjire mu bibazo vyanje bitatu nkunda kubaza aba star banje nkunda gutumira nga. Ivyo ndabise ibibazo bitatu. Oya nibikubona. Hari ibibazo bitatu vy'ubwenge. Akunda ngo basango babaza ubwenge. Hari ibibazo bitatu revye ubwenge ngo ndamubaza. Abitoye 30,000 ndashe ngaho yabona. Yashire ngaho. Asha. Guys, canke ko bari kwiyemera. Oya reka canke bipowe ndabitoye mu kuyampa uraza kwereka. Oya je ndayakwereka. Nta na kimwe yashire ngaho. Shira kuko nye. Oya reka. Ayakuke ndaki. Yatwara. Ngaye. Murayabona? Ivyo bibazo bitatu ananiwemwo kimwe amafaranga arayansubiza yose. Abitoye vyo nahatora bibiri cyangwa atora kimwe nta n'ijana ndamuha amafaranga yampaye yose. Ya 30,000 yanyemereye birangaye cyo ngomanda yatanga. Basha mufate ku mutima akabitora vyose. Reka manze niruhutse kuko bagira banjye amahera ubunyene ndapfuye mbere. Mugakananirwa n'ikibazo na kimwe amafaranga yanje aransubiza yose. Ikibazo ca mbere kiravuga ati umwami kera ashonje bavyita gute? Muraraba amaranje ko nagomba ndayasubirane inyuma. Musanze yarizi yuko bagira umbatse. Ewa nganda kwazi bije n'akazi kawe. Naize bizaze naize kugira umbatse vya kera. Nivyo si vya kera. Je ndamanitse. Hacuzi asha mwashumvise. Mavasaga ntakibazo na kimwe atoye ijo cakunaniye. Je ndamanitse. Okay. Kai ntumbaza ibindi vyerekeye. Ikibazo ca kabiri oyanga ndakubaza icakera ndakubaza nico conyene n'ibindi si vya kera. Ikibazo ca kabiri kiravuga ati ikibazo ca mbere canke naco warumvise neza. Nacumvise. Ikibazo ca kabiri naco kiravuga ati ni kihe kintu gifise intoboro nyinshi ariko kibika amazi mugayo mazi acamwe izo ntoboro zose. Kibika amazi. Ikintu gifise intoboro nyinshi. Guys, murabizi ko je ntishuri ibibazo nga muje muri commentaire mu vyandike ati iki kibazo kiniki inyishu yaco nica nzozanga kuri kamera ndabazane mustaye mwantumye vraiment ashaka kubishura ibibazo vyanyu nje no kubishura ibibazo vyabananiye kushura abastar bacu. Okay, kibazo ca kabiri ndahe gusubiriremo. Kiravuga ati
Nikihe kintu gifise intoboro nyinshi zicamwa amazi ariko ico kintu kibika amazi? Umviriza shanda kugiye. Ndakumva. Jewe ibibazo birananiye. Kibita. Kandi si yuko umuntu wese uzokoresha ikiganiro uzosanga gitoye umwe kwijana. This exposure sisi mind ntiyagitoye. Ico ndamubajije ubunyene yaragitoye. La fois passée this exposant 6 yaragitoye ni muje muri commentaire mu mbere cabona nabajije ibibazo bitatu. Bibiri yabitoye kimwe cyo camunaniye. Nahone imizo se nababaza ibibazo akabitora mbwa ati dashaka umunsi umwe nzomaze ikibazo kimwe kimunanira. Ico cyo nico kimaze kumunanira mu bibazo byose namubajije. Wenda bimaze kuba bibiri canyuma base cyo ngira gitoye. Naco ntora hago. Kiroroshe n'ukuri reka ndakikubaza. Habwo hagarika. Kivuga umve hari umusitari ariko atarakora. Jewe amahera yananiye. Nta musitari ananirwa atarakora ikibazo canyuma kiravuga ati jewe nakuze siko jewe ndi mukuru siko ndiko nakuze nkuze siko navutse nkuze ariko uko nkura bakankoresha niko nsaza ndiki basi mu majambo make nakuze ndi munini siko mugo uko bankoresha niko nsaza ni giki Jendo kuri kuba director karangora agomba kimubwira sishobora kuvyemera ndabiheba emisi yagarara nuko rero kibeze nanyishuri ega naco bizazwe bo bizaza naco atora nacishuri sawa ni ibibazo bitatu oje natora umviriza je n'amafaranga ndamata bitoye byo kimwe ni dibire idimire y'ibiki wevuga niki usubiriramwo nakuze nkuze basi navutse ndi munini muguko nkura bakankoresha kwanza bavuga ati kivuga ati kibazo canje ati navutse nkuze mugo do plus bankoresha do plus sad ndi yiki wabonye ngo ni tabi navu Jesse nigeze mvuga ngo itabi ndagera nagize bobo muzanzu nifasha kuwe ni itabi oyazi itabi chamu na niye je nifasha muzanzu ragovye kwifata ku muntu kuko ibibazo byose byananiye kubesha wewe yavuze itabi nihagarare ngenda we bavyitwa ngo ndakibona sindagifata ndagwamara nanje wankoreye wankoreye gushora umuntu bise bava bari cyaba yakoze just no mucorera urazwe na mpinza amanire gimare okay warambwiye ngo iki wari wanyishuye ati ngo ni tabi urabishigira kari tabi navyo navuze mana yanje Tailor navyo navuze kandi urumva wankwako we ntorega ni waposhije manze nishu none harya ibuji ni tabi nico kipe wewe cyahurira cyahurira ico kibazo doreje kwimubarira je ndabivuga burya je ndibaraguza ndabivuga abakunzi muvuga SFA-TV boni twabarambiye byari biryoshe twaganiye n'umukunzi wanyu mwanko mwamuntumye reka rero ndabashimiye cyane ko mwabanye nanje mwabanye natwe mu kwifatikanya bavuga gute mu kwifatikanya natwe mu bikorwa byacu sube kubibutsa kandi mugire subscribe share like and comment kugira ngo mubandanye muronka ibintu ku mwanya yari Hozani Kabi ndabasezeye cyane ndababwira ndabibutsa kandi ko ndabakunda cyane inyuma ya kamera mwe kumwe na Ashraf reka umutumwa wacu nawe abasezere kubande rwiwe so yari Tailor nagira ndabasezere mwakoze cyane mwakoze kudukurikirana niko nobivuga ku Muvugizi TV mwandanye mugira ama subscribe ama share like comment shimira ni demo mubona ngaha be bitwa gute Hozani Kabi ndakwibutsa izina nyibutsa izina n'ibintu narejeje kumbwira nyibutsa izina nitwa Mama Lao so ngo yitwa Mama Lao gusa je ntanya oya bayi na je nitwa Anne okay hama rero mubandanye mugira umutima mwiza abadufasha abagira nino ngashimira aba manager biwanje bashiramwo imitahe bafise muri
mu miziki yiwanje, hama nongera ndabatumira kw'irayidi hari ikirori Mystique, muzoze turyoherwane, niho nzoba ndi, kwinjira n'amafaranga 3,000, itiko yiguriye mw'isite n'amahera 2,000 gusa, muze turye vibe, ibintu azoba ari amafi cane. Merci beaucoup. Bye bye, ciao ciao.